famille, j'espère que vous allez très très bien. Muri kumwe na Nix Antboy aka Bokayo Sakazi Finyange ayo se n'amazina yiwanje. So mushobora kwibaza ati mbe kubera iki mpagaze ngaha, kubera iki ngira ndabakorera ino video. Iyi video ni video nziza ndazi muraza kwishima mu nyuma. Turi kumwe n'umuntu ngaha sishimye kumuvuga wenyine ubwiwe reka bidondora. Vyiza cyane gose ngiye ubwanje atazira King James bakaba bamenye ku izina rya Ndimbati. Ego barankunda cyane gose kandi nta kibazo, ni umuntu nkunda cyane gose aho merereye hose, nta utazi n'umwana wese aramenya wese. Ego kandi bazata kibazo ataramenyereye cyane gose barakomengana mushasha kuri jewe, ariko kuhuru nitwa nuko nyine bamenyereye Ndimbati ijiwe nyine kweri watazira King Bonge cyangwa King James bivana niba ari kubangukiye hafi mugabo nuko nyene nitwa mwene wacu. Merci beaucoup. Ya mumvise ko turi kumwe na King Boy Ndimbati. Abeshi ngo baramuzi ngaha, se Ndimbati bakuzi gute? Bo keshi baramenyereye kumvo z'ubugenegene bwanje no kuntu abantu bankunda kandi n'umuntu atangorane vraiment. Ego kindi baza yuko ta muntu batazi ibintu bijanye. Donc wavuze ubugenegene, ushaze uvuga ubugenegene bwawe. Ndi umuntu nihaye amahoro kandi umuntu nkunda guterama, nkunda guteramisha n'abagenzi kandi cyo barankunda ku bintu guteramisha kweri kutwaba mu mvuga bamuki nta ramwe kweri dasanga mu mutekano wanje kugira ngo ndemeshe umugenzi wanje dasanga tutari kumwe. Ego jama yango mu bisanzwe rewe bakuzi kuri comedy niko no gisobanura nyine ushobora gutwenza abantu bariko baraturaba ngaha. Mboje ndabaza yuko atakibazo kuko mba niteguye kuko buri mwanya banzi ko umugenzi wanje nagomba kubona umugenzi yashavuye ahubwo namagerageza uko shoboye. Gerageza rero turabe nk'ubu nka jewe kubona ameze uko iki kintu wombwira kugira ntwenga. Bo nta kibazo mu jama wanje ko ndabona yuko ndakura vyo mu maso umuntu umenga wavyutse washavuye n'ibiri washavuye ubwa mbere nambira atanga utwenga navuga n'ibindi uko ndakwihweze n'ukuntu buri usa n'umuntu umenga sinzi ngene wiriwe mu ncamake no gisobanura n'ukuntu wavyutse umeze, ariko ku mutuntu ntarakubwira navyishi ndi umuntu kweri ifise tugenegene twishikana tutwenza abantu kandi ndazi n'umugenzi wawe tumweretse aracavuga ati umuntu kweri ndifuza ko no mubona kandi kumahuza no mubona umuntu twiwe kweri twanezera cyane gose kandi turambereye kuko ari kuri ndiri y'umwanya umubereye cyane gose. Numvise rero Ndimbati n'umuntu atwenza abantu asanzwe akora utuntu tutugenegene. Ndimbati urubatse? Boje mu ncamake novuga ati byarangoye mugabo nari nubatse ubu, ariko kubirakunda bizosura bikunde nyine turi kumwe ku mwanya kuri ndiri kandi bizoguma byakunze sure kuri ndiri y'umwanya wanje. Warigeze kubaka? Yego nageze kubaka. Okay. Dufate yuko ubu ugira usubire ubake kandi ndikunda vyitegura nkuko ni kubaka inzu cyane. Mbose kubaka inzu no kubaka urugo, kuko kubaka inzu no kubaka urugo biratandukanye kandi nawe urenga uravye rabizi. Rero ubwa mbere wari wubatse urugo? Nandi wubatse urugo mu ncamake cyo rasenyuka urugo wavyitwa vyitwa mu kirundi kugwa. None womenye ikintu cyatumye ruga nyaka? Mbo kuba cyaraguye kugwa biba mu mvo zibiri. Ego umushinge no waravunitse. Umushinge niko no vuga mugaje urugo nagubatse. Ushatse kuvuga umushinge nk'ubwo abantu bariko baradukurikira usanga beshi hari abantu badukurikira bari muri USA, abadukurikira bari Tanzania, abadukurikira bari mu mahanga, usanga ikirundi uriko uravuga ikintu utagitahuje neza badashobora kukimenya. Mu ncamake umushinge no kuvuga yuko no mu ntambuko dufise amaguru abiri. Urazo mu ntambuko hari ntambuko y'umureko aratambuka kuguru kume kumufasha kugira ngo ashigikira hasi ukundi kumuhe gutambura. Novo mushinge rero n'ikintu gifata kugira ngo ijya nkingi wubatse ntihenuke ikintu bo warubatse cy'urugo, no kuvuga umuntu umufasha mu rugo n'umuntu w'umubatsi umuvyeyi ubwo mugira ngo muzoshike ku ubuzima bwanyu bwo kurondera kugira ngo namwe mugire cyo mwokungura mu buzima bwo kubana. Ushatse kuvuga yuko ufise amaguru atatu wewe? Ariko afise amaguru abiri. N'urushinge burya n'umushinge ufise amaguru abiri kuko umushinge ufata ico wubakiyeko. None ushatse kuvuga ngo hari ukuguru ngo kwasenyutse ngo umushinge wasenyutse, ushatse gusigura iki mu bisanzwe? Ngombye gusobanura yuko umushinge no kuvuga wawe kisobanuye uko by'umushinge warampenukanye waravunitse mu ncamake, ariko cyo gombye kumbaza navyo bisogombye kumbaza ufise amaguru atatu nta maguru atatu cyefise. Ufise amaguru abiri. Ufise abiri. Ego. Ariko hari ahantu tutatahuye neza. Wowe watubwiye ati warubatse umaze kubaka ngo urugo rugira umushinge, hanyuma uwo mushinge ugirane urasenyuka. None uwo mushinge wasenyutse yari iyo nzu mubamwe? Ni mbona kuvuga ati nk'iyo nzu twabamwe uwo mushinge wari ufashe iyo nzu
waravunitse. ariko sindiko ndatahura neza. Ushatse kuvuga yuko umushinge wavunitse kandi tuzi yuko imishinga itavunika. Ushatse kuvuga hari ikindi kintu ushatse kuvuga gusa utashoboye kudutahuza neza? Ukugitahura nuko ry'umushinge wanje nawe utoye ahubwo usanga ushaje. Niko no gisobanurira. Mushaje urumva ari ikintu gishaje mu camake keshi kiteza kugira ikibazo. Tegereza kugira ikibazo. Niba ukiri mu kizi ko munya n'umunota. None ko warumbwiye ati mu minsi urashobora kubaka urundi rugo. Ese urafise none uwo wundi mushinge warasubiye kubaka? Uwo mushinge rero n'ubundi ko nditegura gushinga kandi ubu ndazidoshinga ukomeye n'ubundi azowumenye n'uri mu mahanga umenye ko nakayabushinze nyamushinge. Ndibaza mu minsi n'imbezo hizo ubone nyamushinge ko nawushinze. Reka tugushimire cyane. Ariko burumva yuko ari ibintu byinshi bidatahuritse kwa Ndimbati. Mbwa nizera yuko mwahisemo ko twumviriza muraza gusobanukirwa ibintu bimwe bimwe. Nabwiye ko muri kumwe na Genix Antiboy aka Bokayo Saka Yusufu Nyange hamwe na Ndimbati batazira bonge bonge.